Urabizi arakantu bakunda kugira iyo umwaka uheze mu 2025 nkongiye gukora cyane 2025 jewe kuri jewe uzoba ari umwaka ukomeye kuko uzoba uri gushira imyaka hafi 10 2025 rero numva uzoba ari umwaka kuri jewe ngomba kuba hari ikintu abantu bagomba kubona gitandukanye n'ivyo bamaze imyaka babona kubera ko nzoba ndiko nditegura nitegurira imyaka 10 ya Vichou akora nka Vichou atakiri kumwe na Bosco atakiri kumwe na Ikete sinigeze mvuga yuko nzova nshika kure canke nibaza ko noshika kure mugabe ico nasenga nsaba Imana navuga ngo Mana nimba bino bintu wabikoze nkawe nk'Imana ukaba udahinyuzwa ukaba uri ntiharirizwa bikore kugira ngo nze nshike kure hama abibaza ko bitazokunda bagume batangara icyumviro coco cyane hariho n'izindi indirimbo ziruzuye kwa Vichou aho muri The Fight abashatse barashobora gusohora album zibiri ntasubiye muri studio we tukagumana hano bakavuga ngo album y'indirimbo kama 15 canke 20 zindi zibiri bakazishira habona kandi je nawe turi kumwe hano mu kiganiro bakazishira habona indirimbo zishasha gusa kumwe murakazi indirimbo ziriho ni ivyo niko ndasigura ubundi novuga ngo icyumviro ciwanje nukuba umutumwa w'abatantumye ni nayo mpano jewe mfise ni amafoto twabonye uri mu Rwanda kwa Kina Music abanore turabona inzira ko turi kumwe na Niyo Bosco ariko gushika no munsi ntakava cyangwa ikindi kintu kitwereka ko gikorwa wakoreye mu Rwanda uko ngene bimeze muri rusange Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'Umuririmvyi Vichou Love. Ndakuramukije. Yambu cyane Patrick. Meze neza. Jenny sawa reka ndamutse n'abariko baradukurikirana. Nibaza ko bameze neza na Jenny sawa. Arakaja mukavuga ngo meze neza n'abandi baba bameze neza. Oya. Sigiye cyose je meze neza n'abandi baba bameze neza. Uravyibaza gusa ko bameze neza mugabo ndashobora gukonfirma ko bameze neza. Ni wa mugani ava ngo umurundi umwe ahimvye ngo abandi baba bahimvye. Siko bimeze ariko ako turagakosoye so ni mwaka wa 2024 ubona ko wakoze cyane wasoye ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kwa mbere gushika no munsi umwaka wa kugendeye gute muri rusange bon 2024 navuga ko ari umwaka wabaye mwiza ubamwo navuga ngo ibiteramo byinshi ubamwo iyuguruka ry'imiryango itari mike Mani iraheze urakoze cyane ubamwo nyene n'ibintu ndavuga ngo bitaba ari vyiza ariko jewe vyiza sindabiharura cyane je nshaka gufokasinga imbere 2025 tuzikebije 2025 arakantu bakunda kugira iyo umwaka uheze mu 2025 nkongiye gukora cyane muga rero nyene numva abari hatari bimeze gute muri rusange urakoze cyane 2025 jewe kuri jewe uzoba ari umwaka ukomeye kuko uzoba uri gushira imyaka hafi 10 2025 rero numva uzoba ari umwaka kuri jewe ngomba kuba hari ikintu abantu bagomba kubona gitandukanye n'ivyo bamaze imyaka babona kubera ko nzoba ndiko nditegura nitegurira imyaka 10 ya Vichou akora nka Vichou atakiri kumwe na Bosco atakiri kumwe na Ikete numva ko uzoba ari umwaka kuri jewe azora umwaka wambaye cyane wo gukora apana gukora cyane nsanzwe nkora cyane mugabo numva ko uzoba ari umwaka wo gukora no kugaragaza yuko hari ico Imana yashatse kwerekana muri jewe kubera ko nabaye mu bihe bigoye kandi nibaza ko ari benshi bazotangara nibumva intahe zimwe zimwe igihe mwari kumwe na Bosco canke Ikete Bosco yarashengeye Imana iramubona tumusaba ihezagiro ryiza Ikete yarabivuyemwo aja gukizwa muga sometime na Vichou Love ahora arimba iz'Imana kuko asanzwe ari no muri korali byari bimeze gute kuri iyo myaka 10 wari ufise kino cizere ko uzoshika ushise uno munsi bon nta muntu n'umwe yigera atangura igikorwa ngo avuge ngo sinzoshika kubera ko sinzi kuraraba no muri football naho kabara kagwi gato yakihanze umugwi munini ngo tugiye gutsinda donc
niko bigomba kugenda. Kila muntu wese ategerezwa kuvuga ngo hano nkeneye kugwana kugira ngo nshike hejuru. Jewe rero kuvyukuri atari byo kubesha novuga ngo sinigeze mvuga yuko nzova nshika kure canke nibaza ko noshika kure. Mugabe ico nasenga nsaba Imana navuga ngo Mana nimba bino bintu wabikoze nkawe nk'Imana ukaba udahinyuzwa ukaba uri ntiharirizwa bikore kugira ngo nze nshike kure, hama abibaza ko bitazokunda bagume batangara. Gushikuri no munsi sanga dushikanye ibintu bimeze neza cyane. Bino ni sawa nibaza ko akuzuye nikamurikwa nawe urabiwe. Biba bivuze fresh. So ni urukurikirane kuvuga ko ari album ruheruka gusohoka muri no mwaka nyene, ubona ko urukurikirane rumeze neza cyane. Kiye cyumvire gute cyagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ushobore gushira bijya bikorwa mu kumugaragara? Bon, icyumviro y'umuririmbyi wese akora abafise novuga ngo ihangiro. Hama icyumviro rega no bunikirahera akora ko ziriya ndirimbo mwabonye hari izindi ziri muri stock zitarasohoka. Aho giye umbaza uti mbega vyagenze gute ngo mucagure ziriya? Kubera ko icyumviro coco cyabikora hariho n'izindi ndirimbo ziruzuye kwa Vichou. Ankobu muri The Fight abashatse barashobora gusohora album zibiri ntasubiye muri studio, we tukagumana hano bakavuga ngo album y'indirimbo kama 15 canke 20 zindi zibiri bakazishira habona. Kandi je nawe turi kumwe hano mu kiganiro bakatazishira habona indirimbo zishasha gusa. Kumwe muri Kaze indirimbo ziriho ni ivyo niko ndasigura. Ubundi novuga ngo icyumviro ciwanje nukuba umutumwa w'abatantumye. Ni nayo mpano jewe mfise, ndi umutumwa w'abatantumye. Iyo nzoye rero indirimbo mbanzi yuko siniririmbira mugabo ndaririmbira umuntu wese ashobora kuba yo kumva ikirundi canke n'uwo muntu atacumva akaba afise umuntu ashobora kuba ari hafi yiwe ashobora kumusigurira. Mbanzi neza yuko indirimbo ndinze ndayisohora itongaruka ko atakintu na kimwe yafashije abantu. Kuvuga rero ngo iciyumviro n'ubu kiguma kihari, n'ubu kiracahari kandi cyamye kihari, nejo kizoza kubera ko indirimbo ziruzuye n'ubu ndabandanya gukora. So ni amafoto twabonye uri mu Rwanda kwa Kina Music abanore turabona inzira ifoto iri kumwe na Niyo Bosco, ariko uno munsi nta kava cyangwa ikindi kintu kitwereka ko gikorwa wakoreye mu Rwanda uko nyene bimeze muri rusange. Ikibazo mufise nico gushaka kubona ibikorwa mugabo mutabanje kwibaza ngo mbega uriya mwanya bafashe bagakora biriya bintu umwanya wo kubisohora nawo n'uyuhe. Kubera ko nk'ubu nimba wibuka neza nakoze album yitwa Ambargo, ndayikora ndi Vichou gusa. Indirimbo 14 zasohotse ari Vichou atana collabo n'imwe. Ubu naho haje album yitwa Ikete, sivyo? Album Ikete irimo indirimbo 20 muri zo harimo amakolabo arenga 8 9 gutyo y'abaririmbyi b'abarundi gusa ata munyamahanga. Ko mutibaza ko album yokurikira muri The Fight bashobora kuvuga ati no ubure turahinda umukenyuro avant album Ambargo ya Vichou nka Vichou wenyene, avant ya album Ikete nka Vichou n'amakolabo yo mu Burundi batoza iyindi album ikabirimwe abanyamahanga canke album yindi irimwe abanyamahanga n'abarundi. Donc mixage kubera iki mutiyumvira gute kuri ico kintu abari sawa. Nibazirika tubitegeze turayo ko ukubone bimeze muri rusange. Vyose birashoboka. Ariko ni title ngaruka ko cyane yitwa Ikete. Ariyo ndirimbo yarimwe amajambo menshi ivuga ngo kuva aho ugiriye amikare ntigikora nkuko yakora, abaririmbyi bari mu butungane, ibintu byarasubiye kuba nabi. Prophet Joshua yitwa Soguje yarabivuyemo aja gukizwa. Kubera ayo majambo agaruka cyane muri iyo ndirimbo ya Ikete yerekeza album. Bon nibaza ko turabaririmbyi nka je ndi umuririmbyi benshi abakunze nkunze kubona ngo nakani wakomeye n'amaposti bamwe bagapostinga Regent kandi bamushiramwo. Uyu muziki jewe burya nawe utanguye kera gusa byari bigoye ko nzoshika nkaho ngeze kubera ko nawe utanguriye Igitega. Nk'ubu no kugira ngo je nizi gitari mu 92 nkatangura kuja kuri stage nza guhiganwa mu 96 nkagira ko nkabo wa mbere ico gihe nkaca mfata decision yo kuvuga ngo ngire umuziki nk'akazi kubera ko ndabonye ko bishoboka. Mu 98 canke 9
nkamanuka i Bujumbura nje kuvugiriza imbere ya president uyu muri festival yitwa festival y'umwizero urumva ico gihe izo ntambwe zose hari abaririmbyi mwita bakomeye canke mu postinga ico gihe batari bwaniga umuziki mugaje ico gihe nari mu muziki nariko ndawukora sivyo nubwo ntari bwamenyekane uravye kuva za 2000 2001 2002 studio y'ijambo yarategura isabukuru yitwa Sangwe ico gihe ndazi ko twe twatumigwa tukaza muri zo festival hari abaririmbyi twagiye turahura nabo nagenda gira experience nari nkiri muto mugabo nagenda gira experience iteye ubwoba sasa kubona Vichou aririmba indirimbo ikete akavuga mwene ayo majambo hari ivyo bari karabona ega turakuze ubu none ko bwanwa uravye neza n'imvi zishobora kwa zaraje suko nkuze cyane gusumba abandi mugabo usanga gakantakirirwamo hari ibintu yes hari ibintu umuntu abamwo ukavuga ngo bino bintu uko bigenda kose nitutabivuga abandi bazobituvuga sivyo ni nk'igitabo wasohoye muri rusange noneho no kugira ngo utera uburezareza bw'ibanze kubera iki dushima guha ubutumwa abandi natwe tutabwiha nico gituma indirimbo dufukirako kandi indirimbo twayise ikete kandi twavyiroresha ko nyine kugira ngo n'abantu bumve yuko inyuma yuko tubaho ubutumwa bwabo bukabashikira kandi bakabitubwira natwe tugomba kubwira nk'abaririmbi Vichou uriko urakora amasanamu ya indirimbo ikete n'abaririmbyi batandukanye nk'uko mwaririmbanye turi mu mwaka wa 2024 uheza wa 2025 Mikaye kajambo bwira abakunzi bawe muri rusangi cyane cyane no muri nadisanzwe bateguriye icambere babwira abantu canka abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyane uwo batari umukunzi w'umuziki washaka urundi mwaje nshaka kubwira abantu bafise amafaranga no muziki nakazi ona nkano hano turi umuntu yubatse ino nyubakwa aha ku ruhande ni noti yadepanjije amafaranga menshi cyane mugabo uwo mubaza mu myaka yayujuje gushika n'ubu nahageze ubu ayo mafaranga nibaza ko ataragarura igice cyayo mugabo mu muziki utanze nk'ayo mafaranga yubatse ino nzu nkuko ari kuvuga ngo ndayinvestise muri Vichou ku mwaka ndazi ko woharura wosanga waronse amafaranga ateye ubwoba ndaguha akarorero ka hafi kugira ngo abantu bumve ivyo ndiko ndavuga umuntu afashe agiye muri banki asavye ingurane sivyo y'imiliyoni 800 akubaka etage sivyo iyo etage wumvise ko ari miliyoni 800 ayikodesheje yayubatse neza miliyoni 800 pufu aciye yipangisha dufate umuriyoni n'inusu ku kwezi sivyo canke zibiri basi tuje mu biharuro imiliyoni 2 ku kwezi harura ku mwaka amezi ni 12 miliyoni 2 ku kwezi ni kuvuga ni 2 fois 12 c'est combien miliyoni 200 miliyoni 2 ku kwezi ari hisha yanzu fois 12 24 miliyoni ku mwaka wumva zo kwinjiza miliyoni 800 gute byari kibari kibazo mugabo sinkubeshe fata nka Vichou umujiremo miliyoni 500 sivyo akore par concert sivyo par concert bamuhe akarorero imiliyoni 5 sivyo wewe acha fata kuri concert aguha miliyoni 2 sivyo mu kwezi Vichou aronse concert zine sivyo urumva ku miliyoni 5 ni 20 miliyoni wewe aciyaza araguha par concert 2 miliyoni aguha miliyoni 8 ku kwezi wumva mu mwaka twoba tumaze kumuha miliyoni zingahe abara mahera menshi cyane